kugira ngo turonke akagakiza twiyegereza Yesu Kristo. Abatoza kori n'abanyabyaha bariko baramwegera ngo bamwumve, ariko abafarisayo n'abanyabwenge b'ibyanditswe baca baridodomba. Burya twebwe abantu turagoye, abantu singene tumeze. None Yesu yavuye mu ijuru aje gukora iki? Aje kurondera twebwe abanyabyaha. Bibiliya iravuga ngo kera nta bantu twarimo. Bacatangura kwidodomba bati none ni kubera iki baje batoza kori bose n'abanyabyaha bariko baramwegera bamwumva? Bacatangura kwidodomba, bidodombera ubusa. Hidodomba abafarisayo, hidodomba n'abanyabwenge b'ivyanditswe. Baridodomba bati uwo yiyegereza abanyabyaha agasangira nabo, arakabiyegereza aragasangira nabo. Amen. Arakabiyegereza biragasangira, siko none? Yariyegereje wa mugore yari kwiriba saa sita, yihana ube gito bwiwe bwose, acavuga ati ngo ndabereke umuntu ambwiye ivyo nakoze vyose. Mbere ambwiye ko visa abagabo 5 kandi vyari vyo Yesu ntabesha. None iyo atamwiyegereza yari gukira gute? Uyu munsi kugira ngo uronka agakiza, iyegereza umwami wawe, ntaguhinda. Oya, mwiyegereze, mubwire ibyawe byose, nawe utabimubwira arabizi. Bivuge abo bishinga kwidodomba ukamenga nibo baharira. Erega ni Yesu Kristo aharira wenyene. Haleluya! Araharira. Ijambo ry'Imana rivuga ngo naho umuntu yokora ibyaha bikaba tukutuku, yihanye birera bikamera nka sheregi. Hajya benshi babwirwa ngo naho uzokwihana ivyawe ntibishoboka. Ibidashoboka ni biki? Ngiye kubaha mwaramutse mu izina rya Yesu Kristo. Imana yacu yaduteye iteka kubona yaturaje amahoro, tukaba twavyutse muri rwa rukundo rw'Imana. None izuba ryarasiye ababi n'abeza. Imana nihabwa icubahiro. Soma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, ibice 4, duhere ku murongo wa mbere, turasoma buhoro buhoro tugeze ku 12. Bakivugana n'abantu, abaherezi bazanana aho bari n'umukuru w'abacungera irembo ry'urusengero n'abasadukayo, bababajwe cyane nuko bigisha abantu bababarira yuko ukuzuka kw'abapfuye kwabonetse kuri Yesu. Babashorera ko amaboko, babashira mu ibohero gushitsa mu gitondo, kuko bwari bugorovye. Ariko benshi bumvise iryo jambo barizera, igitigiri cy'abagabo gishika nk'ibihumbi 5. Bukeye bwaho abashinga ntahe babo, abakuru n'abanyabwenge b'ivyanditswe bakoranira i Yerusalemu. Anasi umuherezi mukuru, Kayafa, Yohana, Alexandero nabo umuryango bose w'abaherezi bakuru babashize hagati, barababaza bati ni ubushobozi ki canke ni izina ki vyabateye gukora ivyo? Nuko Petero
yuzuye mpwemu yera. Arabarira ati, yemwe bashinga ntahe b'abantu n'abakuru, uyu munsi ko dusambishwa ku byo twagiriye neza umuntu yanyogomba, kandi n'icamukijije, nimumenye mwese n'ubwoko bwose bw'Abisirayeli yuko ari mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti, uwo mwebwe mwabambye, Imana ikamuzura mu bapfuye, ko ariho hatumye uwo muntu ahagarara imbere yanyu akomeye. Uwo ni we buye mwebwe abubatsi mwatituye, yahindutse irigumya imfuruka. Kandi nta wundi agakiza kabonerwamwo, kuko nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiye gukirizwamwo. Imana nihabwa icubahiro. N'aya majambo y'Imana agira adufashe muri iki gitondo. Muri aya majambo benshi bavuga ngo nibikorwa byakozwe na mpwemu yera. Mpwemu yera niwe yakoze, aca akoresha bano bakozi b'Imana. Uyu n'umukozi w'Imana rero Petero. Petero cyari igikoresho c'Imana. Petero yari yahindutse aba Petero mushasha. Murazi ko Petero ubwa mbere yihakanye Yesu umwami wiwe abitewe n'ubwoba bw'umubiri. Petero yarakunda Yesu cyane, mugabo nyingene Yesu ariko arabona amagorwa, kandi Yesu yamubwiye ati uhavunyihakana toya. Ariko abonye ibibazo acaravuga ati sindamuzi. Ararahira arisiba ati sindamuzi, aratinya urutoke rw'umwana w'umukobwa. Ariko Petero amaze kuzura mpwemu yera, ubwoba bwaraheze, ashingira intahe Imana mu bihe bigoye. Twasomye amajambo maremare, reka dutoremwo amajambo makuru makuru. Petero yashingiye intahe avuga ko Yesu Kristo yazutse. Petero yashinze intahe, abantu benshi barizera, hakizwa nk'abagabo 5,000. Biboneka ko ubutumwa Petero yavuze bwagize inkomezi, bwagize ububasha, hanyuma hakizwa benshi. Imana nihabwa icubahiro. Hanyuma rero uyu mukozi w'Imana aravuga abaramwitegereza, naho bamufunze bakamushira mu ibohero bakamurekura bukeye. Hari igikorwa yakoze, batangura kumubaza n'ubushobozi ki canke n'izina ki vyabateye gukora ivyo. Baratangaye babonye umuntu anyogomba yemye. N'ubushobozi ki bwabateye gukora ivyo? Petero yuzuye ubushobozi bwa mpwemu yera, aravuga ngo uwakoze ibi ni wa wundi mwabamba mugabo akazuka. Haleluya! Mugabo ataronka ubushobozi bwa mpwemu yera, yararahiye arisiba, aravuga ngo sindamuzi. Rero iyo umuntu ataranka ubushobozi bwa mpwemu yera, aragira ubwoba bw'umubiri. Rero Petero turabona irindi jambo yaciye avuga, aravuga ngo kandi nta wundi agakiza kabonerwamwo, kuko atarindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiye gukirizwamwo. Aravuga ngo naho biruko, umwe mwabamba, umwe mwica, umwe mwambura impuzu y'inyambara bami, umwe mwahamba. Urumva yabagiriza amaraso y'umwana w'Imana ari mu nkomezi zidasanzwe, ngo nta wundi dukirizwamwo, nta wundi turonkeramwo agakiza, n'uyo nyene Kristo Yesu. Haleluya!
ni rya jambo ry'agakiza n'ubu niryo nagumyeko. Umukozi w'Imana Tito aravuga ngo kuko ubuntu bw'Imana bwaserutse buzanira abantu bose agakiza. Burya rero twebwe abantu dukwiye gukizwa twese, umuntu wese agakizwa. Hariho abantu bavuga ngo hariho abateguriwe ijuru, ngo hariho n'abatazojamwo. Nivyo ngo hariho bazoja mu ijuru, ngo n'abatazojayo. Nagira ndakubaze wowe ucigisha uko ndomera ku rutoke utazoja mu ijuru. Umudome uti wewe naho usenga ntuzojayo. Umwerekane ngaha. Twese tutegerezwa kuja mu ijuru. Mugabo uvyanse kubera amanyama. Murimvi yavuze ngo mbega uracafise ya manyama. Erega benshi bazokwanka kuja mu ijuru kubera amanyama. Hari ahantu batumye ko bakoze Imana igenda mu musengere, hari umuntu agira cikane timuje kumusengera. Ndababwira nti James akazi kenshi inganje mu mashure kuza kwigisha, ni nta mwanya mfise, nimugabo ni mujana urya anurya baca barabajana ngo bashikeyo rimwe babera ifuro ry'igiti batemutama ihane. Yari umuntu w'umugabo, abagabo Imana idufashe ko mutitabiramwe abagabo. Imana idufashe twebwe abagabo. Abagabo muri hanze Yesu Kristo adufashe. Ararahira arisi bako adoshobora kuyihana ati mbere mva hejuru. None umuntu avuga ati mva hejuru, wisonero cyumuva hejuru. Kuko kuja mu ijuru so gufata ku nguvu ngo uhenurireyo, nukugomba ko umuntu yaravyanse. Mana nidufashe cyane kandi nitugirire neza kandi nitwongera inkomezi. Rero kuja mu ijuru akagakiza n'akabantu bose n'akatwese, mugabo kiretse ugiza amanyama. Imana nidufashe cyane kandi tugirire neza. Hano ijambo ry'Imana riratwereka ngene tworonka ako gakiza. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice 15 duhere ku murongo wa mbere. Avuga ngo abatoza kori bose n'abanyavyaha bariko baramwegera ngo bamwumve. Abafarisayo n'abanyabwenge b'ivyanditswe baridodomba bati, uyo yiyegereza abanyavyaha agasangira nabo. Imana nidufashe cyane kugira ngo turonke akagakiza. Twiyegereza Yesu Kristo. Abatoza kori n'abanyavyaha bariko baramwegera ngo bamwumve, ariko abafarisayo n'abanyabwenge b'ivyanditswe baca baridodomba. Burya twebwe abantu turagoye, abantu singene tumeze. None Yesu yavuye mu ijuru aje gukora iki? Aje kurondera twebwe abanyavyaha. Bibiliya iravuga ngo kera nta bantu twarimo. Batatangura kwidodomba bati none ni kubera iki baje batoza kori bose n'abanyavyaha bariko baramwegera bamwumva? Batatangura kwidodomba, bidodombera ubusa. Hidodomba abafarisayo, hidodomba n'abanyabwenge b'ivyanditswe. Baridodomba bati uwo yiyegereza abanyavyaha agasangira nabo. Arakabiyegereza aragasangira nabo. Amen. Arakabiyegereza biragasangira. Siko none yariyegereje wa mugore yari kwiriba saa 6 yihana ube gito bwiwe bwose.
acavuga ati ngo ndabereke umuntu ambwiye ivyo nakoze vyose, mbere ambwiye ko mfise abagabo 5 kandi vyari vyo Yesu ntabesha. None iyo atamwiyegereza yari gukira gute? Uyu munsi kugira ngo uronka agakiza iyegereza umwami wawe, ntaguhinda oya, mwiyegereze mubwire ibyawe byose, nawe utabimubwira arabizi. Bivuge abo bishinga kwidodomba ukamenga nibo baharira. Erega ni Yesu Kristo aharira wenyene. Haleluya! Araharira. Ijambo ry'Imana rivuga ngo naho umuntu yokora ibyaha bikaba tukutuku yihanye birera bikamera nka sheregi. Hajya benshi babwirwa ngo naho uzokwihana ivyawe ntibishoboka, ibidashoboka nibiki. Mwebwe bari hanze ivyacu birashoboka, abari mu ngoro y'Imana ivyacu birashoboka. Iyo umuntu yihanye arakira agakiza. Ngerekana wa musuma, wa mwambuzi, wa mwicanye yihaniye ku musaraba. Je namye nimvira none haje yavuze byose. Ubambye umeze uko uhema udashitsa imisumari kurembeje uruzuba amate yumye udashobora kuyamira uranye akimbira ibu ka ni washi kama bwami bwawe Yesu atubunyene urabana nanje muri paradis. Haleluya! Twaravuze tu agakiza kabonekera mu ngeso z'umuntu, burya agakiza kacu kabonekera mu ngeso zacu. Hajya benshi bavuga ngo narakijijwe meze kunuku. Yego nivyo ni vyiza ariko raba ingeso. Muri imvye yavuze ngo hindura ingeso zawe, hindura ingeso zawe, nambo ugomba kubona Imana. Agakiza warakakiriye, Imana nihabwa icubahiro. Mugabo duhindure iki? Ingeso. Jewe nkira gasore. Je nkira gasore nayo mpagaza ahantu. Hanyuma rero mpagaza ahantu. Babiri mu rugo bama kuganira ariko umwe nzamo narakaze. Umwe nzamo narakaze. Iyo uratse ntirirenge uratse. Rirenze uratse wowe wamaze gucumura. Bisigaye byose turaraka nta numwe ataraka. Oya mugabo ugacufata gafrin ugaca wimenya uburiwe. Hanyuma uwo wundi kuko yararatse cyane acabwira umugabo wiwe ngo mva hejuru gwahure kuri vyinyo. Je ndavuga nti nakagaruka tuzosubira ejo. Mugabe icanjanye nuwo mugabo ari mu rugo afise ivyinyo. Je ndagitaha. Ndavuga ntuyu mudamu ari n'ingeso, abadamu murambabarira. Ntarakaraye mwe none igihe yamuresha bijya vyinyo ntiyabibona. Haje naho dukizwa ingeso zo gutukana, ingeso zo kuvuga nabi. Nani aweza kutenda vizuri? Tubifashwamwe na Yesu Kristo wenyene. Ndataha nkashika mu ihumenga nanje ndashavuye. Ndabwira mukuru wanje nti byukuri burya naho je mbere nivyo nogomba nkabivamwo. Tugasanga bijya nabonye kwa naka. Turazigene yamubwiye ate ndaregera madama we ari hari wa mukuru wanje ntiyamubwiye ngo namuve hejuru ahare kuri vyinyi. None umva ivyo bintu bijanye. Ivyo bintu byajanye no bukiriso. Ko birivuga ngo abagore bubaha abagabo babo. None amaze kugira ivyo wumva. Ega n'umuntu atagira amenyo acagira ibihanga. Kandi ufise ibihanga gutwenga biragoye. Emwe hagiye ugutuka ntagutorera. Imana idufashe cyane. Imana idufashe kandi. Hajya turafise umuntu wese arafise ingeso. Mugo hari ingeso usanga irenze urugero.
irenze urugero by'ukuri kandi utoyijana mu ijuru. Imana nidufashe cyane, tuze turaraba imvugo zacu, turabe imvugo zacu. Erega saba abadamu bavuga gusa n'abagabo baravuga. Ubundi yari karagendera muraba ngenagenda ngo nakisa natembea, ngo nakisa natembea, ngo natembea ngo sawa ngombe. Mugabo kare yagenda neza vyononekaye, erega dutera dusaza. Ujyaje uko nagenda kare niko ngendu, kare nagenda nk'umushana ariko ngandi ikwega iminsi kumarita kubari. Ntumva ko umugabo yaragwaye hajya sindi yakabari yakandi. Imana nidufashe, agakiza kabonekera mu ngeso. Turaba agakiza kacu, agakiza kacu mugabo wegereye Yesu Kristo araguhindura. Wegereye Yesu Kristo arakwemera. Ndabona umusore atarafise umunoho w'ivyisi, yari yararonsa agakiza, aramenya Imana, yari mu rugo rw'umwami, yarya neza. Kandi haje umuntu arya neza w'imyaka 17 abasa n'umushana. Urone umushana uri kuzuba urakayangana wacu bibatsi ugusimba nako yo musore ukadona umusore wari karasimba asubira, ntudovuge ngo guma hamwe mureke. Ni imyaka umucunge gusa ntacumure namba yo ukimuteka akakuwumvira. Ngabo uyo musore kuko yari afise agakiza, ni wangu dusoma mu Itanguriro 39 ni Yosefu. Yosefu yari yaramenye Imana. Yosefu nawe yahuye n'abageragezwa, yarazi ko agakiza kiwe kari mu mutima, kari mu mpwemu yiwe, adashobora guhumanya impwemu yiwe. Naho uwo mugore yari yambaye neza, naho yisiga neza, naho yisiga ku munwa, naho yisiga ku nzara, eka yaraboneka mukantuze mukanaka. Aramuraba ati mbega ivyo mbwira ninabikora Imana ndayishire hehe? Kaca kamujamwe ati nanje nzogukorera ikibi ucinovore. Bukeye arasubira atoya ndacari wa wundi. Imana yaratugiriye neza, yaduhaye kwambara amapantaro. Abagabo Yesu Kristo nashimwe, tugashirako n'umusenture uragumye kugira ngo agakiza kawe ndikononekare. Yosefu byamugoye kuko yambaye urubega. None urubega rumaze kugira uko gusa agaca rutwara agaca yiruka ati urumva yari yambaye urubega rwarubega turarutora atarujana. Niyo umugongo atahatiraba wa mwisere watuzanira, raba ivyo yakoze, naciye nko minduru barantabara icabona nuru rubega. Kandi gabavuze barumvigwa 100% iyo bavuze. Yemwe iyo muvuze mwumvigwa 100%. Ariko muri bukagakiza mwaronka. Haleluya. Muri bukagakiza mwaronka, Imana ibongera inkomezi. Ntudendereze mugenzawe, ntumwambike ibara kuko uzoyibazwa n'Imana. Yosefu ataja mu ibohero ntabyo kwisigura, mugabo kuko yarakiriye agakiza. Naho byari bikiri mu isezerano rya kera, yarafise agakiza, yarafise Imana, yemera kuja mu ibohero. Iyo Mana nkunda imuzigamirayo kandi iramuhezagira. Haleluya. Kubera ko agakiza ayo mageragezwa uyihanganire, irakubona kandi izogutabara, izogutera n'iteka. Iyo Mana ni nziza. Haleluya. Iyo Mana igira neza kandi irateturura. Yosefu yarya neza, aba mukuru w'ibohero, yaravuga rikijana. Yabaye nka kumwe yari mu nzu kwa Potifari, nta cyahindutse. Iyo Mana ni nteturuye. Haleluya. Guma ko gakiza gusa ukagumye ntagira ibyo uhindura. Muri zangeso niho mpagaze, ingeso muri zangeso niho mpagaze. Turakunda gukunda iyi mibiri, umubiri ukawukunda 100%, nta uzowamana. Oya, umukozi w'Imana mugenzanje Patiri niho yavuze ati twese tuzo fana uzorusimba.
ugasanga umubiri waguhenze, ugasanga umubiri ugutera kwishyira hejuru. Twebwe aho twigisha tukavuga ngo mu isanzwe mu mibereho yacu ntitwisiga ibintu, murabibona, ntitwisiga ku minwa, ntitwisiga ku ngohe, ntitwisiga ku nzara. Eka wamusanga nyene turi kurya nyene n'udushatsi naturel, none sivyo? Nuko nyene naturel nyene, mugabo nabonye kimwe cabananiye. Mwe ndamaje nti none wewe kuba umunwa wawe ukayangana, kuyo munwa wawe ukayangana vyagenze gute? Yanyishuye ati uku nukwisiga kw'abakizwa kugira ngo umunwa ntiwume. None twebwe kwituma, none burya umunwa si umunwa. Ega hajya n'ugukena agakiza, urumva yagize utw'abakizwa yasize agendera akayangana, mugo ntibitukura, murabifata neza kandi ntivyirabura. Mugo sindabona abasiga ko bisa n'icyatsi kibisi, ibisa na vert nabo ndabona je yahongeze. Mugo ndamubwira nti uko biri kose ukazurisiga ivyo, inzuki zizosanuka ngo n'ubuki zikurye ku munwa. None bizogenda gute? Wowe ugira buhoro buhoro kubera agakiza kataragwira mu bugingo bwawe, uko urasiga duke duke. Pole, uyu munsi wakira agakiza. Imana nidufashe cyane, wakira agakiza ubu mukizwa, kuko nta rindi zina turonkeramwo agakiza n'izina rya Yesu Kristo ryonyene. Uyu munsi agakiza ukakire, uraba ingeso zawe, uraba imyifato yawe, hanyuma Yesu Kristo ashishikare kukugirira neza. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 19 duheraho nyene. Zakayo ashika i Yeriko, ariko arahaca. Hari umuntu yitwa Zakayo, yari umutoza kori mukuru kandi yari umutunzi. Agerageza kuraba Yesu ngo amenye uwo ari we, bimwankira kubwo ishengero kuko yari mugufi. Arirukanga aja imbere, yurira igiti cyitwa umusukomora ngo amurabe, kuko yagira ace muri iyo nzira. Yesu ahashitse ararangamiza, aramubarira ati, Zakayo, ururuka n'ingoga, kuko uyu munsi nkwiye kurara iwawe. Yururuka vuba, amwakirana akanyamuneza. Babibonye bose baridodomba bati, ko yinjiye kurarira umuntu w'umunyavyaha. Zakayo arahagarara, abwira umwami Yesu ati, raba mwami, umugabane w'itunga ryanje ngira ndawuhe aboro, kandi umuntu wese nagunze ndabimurihekane. Yesu amuvuga ko ati, uyu munsi agakiza gashitse muri iyi nzu, kuko uyu nawe ari umwana wa Aburahamu. Kandi umwana w'umuntu yazanywe no kurondera no gukiza icyari cyazimiye. Imana nihabwe icyubahiro. Nka turabona uwundi yakiriye agakiza, yarifuza kubona Yesu Kristo, mugabo bikamugora kubw'ishengero ryari ryinshi. Bibiliya yavuze ngo yari mugufi uko nyene uvyumva, kandi abantu ntitureha. Uwundi yaciye avuga ngo namashurwe. Hanyuma rero araraba, aragerageza, araraba biranka. Benshi bakunda kwigisha ngo
ngo yari mugufi mu kwizera. Nta muntu aba mugufi mu kwizera. Oya, ukwizera no kwizera. Yesu yavuze ngo naho ugira ukwizera kungana akabuto ka sinapi, yusabye byose birashoboka. Yari mugufi kumwumva nyene, kandi yari yamaze kwizera. Yari umutoza kori mukuru, yari yahawe n'abaroma, kandi uhawe n'abaroma ntawagukura. Ubu yoca avuga ngo nzopfa njya. Mugabo acavuga ati kugira ngo bishoboke ngira nurira igiti. Burya nta muntu yambaye neza yurira igiti. None umugabo yambaye ikaruvati yo kurira igiti. Ndibaza ko bo kwitwarira bakagupfunga bakagutoza n'amanda, kandi birumvikana. Mugabo wewe ataremera hata kugira ngo uronka agakiza uca bugufi ukiyambura icubahiro ukaciyambura. Nawe yambura icubahiro aca bugufi aca yurira igiti no hejuru aca ngo yo ngo he Yesu yo Yesu. Mugo ntiyakorako wokora ku mwami w'abantu. Yesu nawe kiramenya kuko yari Imana atega hejuru hariyo umuntu andondera. Ega hagirondera agakiza Yesu acabimenya. Erega n'uyu munsi abarondera agakiza arababona. Haleluya. Ico gishera uvise cyagakiza Yesu arakibona. Gacavuga ati Zakayo ururuka uyu munsi mbere ntandari wawe. Yesu ntiyabitevye ati ndarara. Twega abantu turagoye basi. Murizera muronka agakiza ivyo abantu mubireke. Abantu bama bavuga. Ariko waronsa agakiza. Bibiliya ntitwemera kuvuga amajambo menshi. Birivuga ngo ururimi n'urugingo ruto mugo gwanduza ubugingo bwose. Tugerageze kwizigama ko twaronsa agakiza. Batangura kwidodoma ngwehe ngo none hajya Yesu agiye hehe. Batagiye kurara kwa Zakayo yamaze kubivuga. Joti yo ngira ngo ntiyamumenye. Ujya ni mutoza kori nigisuma. Je nta kori natanze. Ariko ndiko ndayaga na data. Data yambwira ati utwaye amajana 7. Ijana yaca yikororera hasi akarihonyera ko ngo he wazanya dakwiyuga tusubira inyuma. Ati mutonze imirongo mugira nkahariya ntiyaronka naho yashira mu mufuko. Ati mwana twari twarago. Kandi agabo benshi baca bajima namba niko numva bivuga. Baje mu Buganda bakanyegera ikori. Ariko Zakayo bati ntiyamumenye ujya mugabo. Ati ubwo yamenye ko ari Yesu. Ati niwe ya. Atagiye kurarayo. Abantu benshi baca baridodomba kuko Yesu agiye kurara kwa Zakayo. Kandi hajya Zakayo yaragize akazi nuko Bibiliya ivuga amajambo make gusa. Kuraza umuntu nkujya isabuni yoga aharara ivyo muzimana yewe gaye. Mugo baca baridodomba abantu Imana itubabarire. Izira ducishikara ku munwa kumwe kwa Yesaya. Wewe ukunda kuvuga uravuga wiyumviri harimo ivyaha. Yesu nawe ati ndara kwa Zakayo kandi ko ndirabisha ku nzuku birizana. Acambye ati reka kuraba bijya byose ubona nivyo nivye. Niwumva none ko Yesu ari mwiza. Haleluya. Bijya byose ubona nivyo nivye. Nizo wicayeko nizo nivye. Ati mugabo kugira ngo bigende neza, kugira ngo wakizanda agacakire neza, ndemeye kubiriha kane. Yesu arakararayo. Haje rero bidoga no kwa Petero ntiyigeze haryama. No kwa Yakobo ntiyaharaye. No kwa Barutelemi ntiyaharaye. Mugo atata kwidodomba. Ariko naho bidodomba Zakayo agakiza yaragacakiye. Amen. Burya rero iyo umuntu akijijwe benshi baridodomba. Uko vyari kera n'uyu munsi niko biri benshi baridodomba. Ariko rero ndabona yuko Yesu Kristo yamushingiye intahe. Aravuga ngo kandi umwana w'umuntu yazanywe no kurondera no gukiza icyari cyarazimiye. Imana nihabwa icyubahiro. Yesu nawe ateyongera muvuga ko aravuga ngo uyu munsi
agakiza gashitse muri ino nzu, agakiza katagashika mu nzu kwa Zakayo, abariko baridodomba bidodomba. Urakizwa neza wiyakirira agakiza, ureka bidodomba bidodombe. Umugabo umwe nawe kwita nzu y'ikigongwe, ageze ahantu yacara abatama nkawe, akaraba ngo batama ngo nta kintu mwafashe, atoya ngo nibabahe mwese. Uraza abagabo bameze niko bameze abagabo, yamaze kunywa dukeya aronona ubutunzi hovyo, bose agacabaha bacamwita nzu y'ikigongwe. Mugabo amaze gukizwa ati mwemwe abagabo ubu ni ntete, sinzosubira kubaha. Baca baramwanga ngo bwa bundi ngo mbega mu bakizwa babaye gute, ngo none bakwigishije kuyimana, aterega hajya nabaha bibi, ubu sinzosubira. Mugabo ryadina ryanzu y'ikigongwe murarigumizaho, ngo utaduha. Baciye baricisha mu musitari. Hajya rero iyo umuntu yihanye benshi baridodomba, iyo umuntu yakiriye agakiza benshi baridodomba, ariko reka bidodombe, mugabo uzoshike mu ijuru. Imana nihabwa icubahiro. Aha mu byakozwe n'intumwa duce turangiza. Ibyakozwe n'intumwa ibice 10. Uyu mugabo tumuvuga ko amajambo make, hanyuma duce turangiza. I Kayisariya hari umuntu yitwa Koruneliyo, intwaza ngabo z'abasoda 100 mu ngabo zitwa abataliyano. Yari umuntu yubaha Imana akayitinyana nabo mu nzu yiwe bose. Yarafasha cyane abagowe, agasenga Imana ubudasiba. Abona yeretswe imbona nkubone, umumarayika w'Imana yinjiye iwe, hari nk'isa 9 z'umurango. Aramuhamagara ati Koruneliyo, nawe amukanurira amaso afise ubwoba. Aramubaza ati niki ga mwami? Aramwishura ati ugusenga kwawe n'ubuntu bwawe vyaduze biba icibutso imbere y'Imana. None rero tuma abantu Iyopa, utume ko umuntu yitwa Simoni, ariwe Petero, yatse indaro kwa Simoni umuhinguzi w'insato. Urugo rwiwe ruri iruhande y'ikiyaga. Umumarayika bavugana, amaze kugenda Koruneliyo ahamagara 2 bo mu bashumba biwe n'umusoda yubaha Imana wo mu bamugendanira. Ahejeje kubiganira byose abatuma Iyopa. Imana nihabwa icubahiro. Ndabona uyu mukuru witeka wijunja n'ijambo, yarafise icubahiro, yarafise abamugendanira. Nagenda kubwire uyu munsi abanyacubahiro mwese muraha, Yesu arabakunda kandi Yesu arabagendera. Uyu nawe yarakunda gusenga, yarubaha Imana, yayitinyana nabo mu nzu yiwe bose, yarafasha abantu cyane, yarafasha abagowe, agaca asenga Imana budasiba. None akasagakiza. Haleluya. Koruneliyo yarakiriye agakiza ataravye icubahiro afise. Birivuga ngo ntitugwanire icubahiro c'isi, ariko turondere igitsibo kitazoshira. Imana ishimwe kufise icubahiro, mugabo rondera ikindi cubahiro uzohabwa mu bwami bwo mwijuru. Erega tugeze mwijuru nta nzara ibayo, nta magogo ariyo, abariyo bose bagizene. None hate kugubwa neza mwe muravyumva. Kuri twebwe dukijijwe nganda gucire ku mayanga. Twebwe dukijijwe waronse utwufungura uko turi kose, hanyuma ukaronka koka, reka ndarihaheze neza, ukaronka Coca-Cola, ukamanura buke buke. None uraduhejeje kukamanura, unasikia raha.
nasema ubuguwe neza. Haleluya, haleluya. Ubuguwe neza cyane, wumva yuko uri kumwe n'Imana. Ubundi yararengeje, bamutimanye, yafunguye, yanezerewe, arakamanura neza. Hanyuma ati kuri Yesu Kristo nzumirako. Ubundi nawe ati none igihe wakabuze naho uzocurekura? Ega naho bigora ukakabura. Imana nidufashe kandi nitugirire neza. Rero uyu mugabo yaraguwe neza, yari umunyacubahiro, yarafasha benshi cyane, akagira ubuntu bwinshi. Ntiyahura n'umuntu ngo acamuraba ngo we nibiki ngo byagenze gute, ngo ko wicaye kwibarabara ngo usega mba haruhane ngegezayo. Ntiyarameze uko, yaraca bugufi, yararondera Imana. Mu nzu yiwe, mu rugo rwiwe barabasenzi, kandi yasenga ubudasiba. Koruneliyo yasenga avuga ati Mana, ndagomba kuba mu gitigiri cy'abariko baraja mu ijuru, ndagomba kuba mu gitigiri cy'abariko baraja mu ijuru, kwa kundi Nowa yaja mu ijuru n'umugore n'abana n'abakazana. None hajya Nowa ntiyagize ifyere, nawe yasenga avuga ati nzoje mu ijuru. Mugabo rero Imana icira mugendera, tugusenga kwawe kwarumviswe. Haleluya. Byukuri iyo dusenze Imana irumva, Imana irumva. Hanyuma rero Petero arabona ibintu bimwereka. Petero ugende kwa Koruneliyo, abona igihuzu cururuka kirimo ibintu byose vyikwega hasi n'utuguru tune. Ati baga ubirye, kuko muri Petero harimo ikintu kitaragenda neza. Yavuga ati jewe sinokwinjira mu nzu y'abanyamahanga, sinzogera. Mugi Imana iramutegeka kwa Koruneliyo, nahari umunyamahanga winjire. Kandi yarinjira avuga ngo ndinjiye, ngo murazi ko jewe ndi umuyuda, namwe muri abanyamahanga, nje kubera Imana, sinemere kwinjira mu nzu ziwanyu. Petero aka kantu yakwiye kugafuta. Nuko yahuye na Mpwemu Yera. Hagere Mpwemu Yera aragorora ibintu byose. Hagiye usenga uzurasaba Mpwemu Yera, nabijya wanse kurekura uzocurekura. Turirimba ngo ndi mu nzira ija mu ijuru nuzuye umunezero. Yesu nashimwe. Majambo make rero ageze kwa Koruneliyo, ijambo ry'Imana riravugwa. Petero aratangara, abonye yatanguye kuvuga mu ndimi, abonye buzuye Mpwemu Yera, acavuga ngo, Petero yanzika kuvuga ati nukuri niho nkimenya yuko Imana itarobanura abantu ku butoni, ariko mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo ukugororoka iramwemera. Imana nihabwa icyubahiro. Uyu munsi uwubaha Imana agakora ibyo kugororoka, akaronka agakiza, akihana ibyaha, Imana iramwemera. N'aya majambo y'Imana abayumvise twese Yesu Kristo naduhezagire. Tunamika amaso yacu dusenga Imana. Umuntu yihanye agirirwa imbabazi, kandi Imana iramwemera. Nuze wishire ku munzane wenyene ubwawe, nuze wewe ubwawe wishire ku munzane, urabe agakiza kawe aho kagera. Uko Imana yemeza kayo niko nawe ikwemera. Uragirirwa ubuntu, utahe atamitwaro yakuvuyeko, wumva agakiza kabogaboga mu bugingo bwawe. Kaze n'umunyembabazi n'umunyakigongwe, amaraso ya Yesu Kristo aruhagira icyaha cyose. Shimama raso yawe angu uye kwibyaha, mpimba azwa n'ubushobozi, bunkiza intege nke.
Yesu ndaje mukiza naso wavuye ozantunganye nditavye ndi abasigaye mufukama aho mugeze ino huzuye Yesu ndaje mukiza amaraso wavuye Mana data wa twese uri mu ijuru turagukengurukiye imbabazi zawe zamaho ibihe bidashira turagushimiye gakiza watanze kugira ngo ukwizera wese ntapfe rubi ariko aronke ubugingo budashira none ngaba barapfukamye munsi y'umusaraba baremeye ko arabatsindwa imbere yawe baremeye ko ariho ibyabanesheje none baraje ngo ubaharire ubuhagira ubuhumane bwose ibyabatandukanije nawe Mana za ngeso zaboheje barapfukamye munsi y'umusaraba nubagirira imbabazi nubagirira ikigongwe Mana za ntambara zo mu mitima zagiye zibosha nabi barapfukamye mwami Yesu ubaharire amaraso yawe abuhagira ubuhumane bwose iby'umwasi yabatejeje haba mu byiyumviro haba mu bikorwa bakoze bitaguhimbaye mu izina rya Yesu Kristo amaraso yawe abuhagira ubuhumane bwose bave hano batsindanishirijwe nawe bave hano bagiriwe imbabazi bave hano atamajwe abarega mu mitima yabo mu izina rya Yesu Kristo baremeye guhaguruka jambo ryawe riravuga ngo uwo bitazotera isoni kunyemera imbere y'abantu nade ntibizontera isoni kumwemera imbere y'abamarayika n'Imana none baraciye bugufi mwami baremeye ko batsindwa bahagurutse muri rishengero ringana guca baremeye ko ari ibyabagoye baraje ngo batunganye Mana ubahindure basha bahaguruke bagiriwe imbabazi bahaguruke bumva amahoro ubahinduriye ivyiyumviriro bagende bafise agakiza nk'uko Zakayo yagiriwe imbabazi akagenda yagiriwe imbabazi nk'uko wa mugore yari kwiriba yagiye avuga ngo nimuze murabe nabonanye na Mesiya wamenye ivyanje byose ntiriwe ndamubarira turagushima ko wuzuye imbabazi wazanywe no guharira wazanywe no kugira imbabazi kugira ngo ukwizera wese aronke ubugingo budashira urakoze kubahariye tubasengeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Abafukamye ashishikiye gufukama hanyuma dusekaze abagwaye bahaguruke namwe mwafukamye harimo ugwaye nace ahaguruka tugira dusenge Imana yo mu ijuru Imana igira neza Imana idukunda Imana itatwimye umwana wayo Yesu Kristo turagushimiye ko wemeye ko abambwa ku musaraba yahavugiye amajambo ndwi y'umubabaro yikorera ibyaha byacu yongera yikorera n'ubumuga bwacu aca aravuga ngo ibyo kubacungura byose birarangiye ajondamika umutwe umutima uraca intsinzi yaribonetse turagushimiye kurabugiriye imbabazi none ca witegereza n'abantu barwaye mukunzi mwiza iyo ntsinzi yongere iboneke bongere gutabarwa aba amageragezwa vyahuye wewe wari uyazi ubumuga n'indwara bari bafise wewe urabuzi barengutse imbere yawe kubwo kwizera birivuga ngo nta muntu yogira ukwizera kungana akabuto ka sinapi yobwira imisozi gatabwa mu kiyaga mu izina rya Yesu Kristo
iyi misozi y'ingwara nitabwa ikuzimu, iturirwe n'ubushobozi bwa mpwemu yera. aba bagize ukwizera batahe bitera hejuru bavuga bati Yesu Kristo yadukijije. hariho abagwariye mu bitaro bitandukanye, hariho abagwariye mu nsago zabo. vuga ijambo, kuko ijambo rivuye ku Mana rigira ububasha, ijambo rivuye ku Mana rirarema. vuga abo bose Mana yo mwijuru baduke bashima bavuga bati Yesu Kristo aradukijije. bazogaruke hano bavuga ngo kuri ya tarike narabonye Imana, kuri ya tarike naratabawe. none urakoze kubakijije, urakoze kubabereye Imana, urakoze kubabereye umutabazi. ni mu izina ryawe gera Yesu Kristo niho tubisavye, amen.